mu kayazwe novuga tuti turafise une vision tugomba gushikako, tuvuga tuti akayazwe cherche à explorer la créativité artistique tout en promouvant le patrimoine culturel. Nous développons des programmes de formation des arts du spectacle et cherchons à maintenir une communication sociale à l'endroit de la jeunesse afin d'œuvrer pour la paix et la sauvegarde des valeurs culturelles et morales. Nous proposons à notre public des services culturels de qualité pour un bon épanouissement et développement durable. Ni nyamukuru mu bintu twishinze gukora kandi tukaba muri no myaka 19 tumaze tumaze gushika ibitari bike ntitwobisubiramwo ngaha byose ngo tubivuge imvo n'imvano, ariko tukavuga tuti ko na twagize Imana mukaba mwashitse ngaha abamenyesha amakuru, tuzobegera abazobona dutevye batwegere tubereke imigambi tumaze gukora ingene. Twovuga ibikorwa nyamukuru bikuru birimo twabishize mu bice bine. La formation sur les danses traditionnelles du Burundi, twaba dufise ngaha umugwi akayazwe umaze imyaka 19 ukaba umaze gusohora urwaruka rutari buruke rumwe rwagumye ngaha ubwa Burundi rukaja no mu yindi migwi bivanye n'aho basanzwe baba, canke uvuga ati jewe sindimuteza kuguma ngaha kubera nta muntu tuboha, mugabo umuntu araza tukamwigisha, abonye ashobora kuja kurahurira ubwo bwenge abandi akagenda. Hariho abafatirwa kubera ubuzi, hariho abafatirwa kubera bagiye mu gihugu hagati, abanyeshuri bagiye mu mashuri, eka n'abaja ahandi. Mugabo muri kino gihe imyaka 19 tumaze, turafise nko ku mwaka twaba dufise hagati y'urwaruka ruri hagati ya 80 n'ijana rwaba ruri ngaha. Igisata ca kabiri, ibikorwa vya kabiri novuga ni muri composition des chants et chansons représentatifs de la vie culturelle du pays. Sinobisubiramo cane ni bimwe muheje kumvisa ngaha. Mwumvise imvyino bariko bararirimba, izihayagiza bashizemo, izihayagiza cane igihugu uno munsi, kubera muri bindi bikorwa tuza gushikako mu nyuma n'ivyo guhimba ivyo igihugu no kugihayagiza birimo. Babahaye rero igice kijanye n'ivyo bikorwa, n'izo mvyino zo guhayagiza igihugu. Iyo batwari dufise umwanya bari kubashiramo n'izindi iziri mu manza zisanzwe, iziri mu bugeni, iziri mu gutwikurura, eka no mu bindi bikorwa bisanzwe bw'ubuzima bw'igihugu. Ica gatatu ni documentation et exposition artistique sur le patrimoine culturel burundais. Novuga ni ikindi gisata tugiye tutarakora cane gose, ariko tugiye kuraba yuko ubu naco twoteza imbere, kubera ahandi turavuga turamaze kugira intambwe. Nico gituma muravye no muri kirya gicapa, muri kino gicapo c'iwacu harimo expo art. Twebwe tuvuga tuti twasanze intambo n'imvyino turabigira, ariko ntidufise neza ahantu dufise twosoma isoko ryazo ingene zagiye ziratera imbere, eka nico zisigura ubisanga ahantu hatandukanye. Twe rero turagomba yuko ico gisata naco nyene tugiteza imbere, tukashira intambo cane umurisho w'ingoma, tukabishira ku buhinga bwa none. Hamwe mu myaka iza umuntu avuze ati jewe ndakeneye kuraba canke kumenya intambo ingene zitambwa, agashobora kutwegera hama agashobora kubibona. Ichakane ni exécution des projets culturels et artistiques avec des financements des bailleurs et des partenaires. Navyo nibi turiko turagira, turiko turegera abandi dushobora gufashanya, kubera twenyene ntitwovyishoboza. Nico gituma turaba ababishoboye kandi babikunze tukaja hamwe. Nta kibuza rero yuko niba uno munsi turi kumwe na UBSP
tukaba turi kumwe na Cercle Peak, tukaba turi kumwe na Gishora. Ejo naho nyene turashobora kongeramwo abandi kandi tubona tuvyumva co kimwe turiko turakora ibikorwa biteza imbere akaranga ku Burundi. Ntitwifuje kubidekirwa vyose ngo tubimare, ntitwobiheza turabica ku mayange kubera murabona ni vyinshi. Nk'ubu twagomba duce duha akanya userukiye UBSP buba aca turiko turavuga ibi murabona nk'ikindi gisata tuzoba twinjiyemwo kandi kiguma kiriko kirakontribuwa mu bikorwa twishinze. Murakoze. Après Inyumaya Masenya Loïs, représentant Nezanadeza Vocation Culture Live Association, ahabona AKAYAZWE, place à YBSPMO, Kajambo Arthur. Tugira amahoro. Nk'uko wabwiye nitwa Mugisha Arthur, ndi représentant légal wa association yitwa YBSP Burundi. Gato gucisha mu ncamake kumbure gushaka kwibaza ati none abaho baje mu bikiga basho tuzi yuko bari muri humanitaire mu by'abana by'abanze nka Sunday Meal, Google Empowerment, Education for Those, baje mu biki byo nshatse kugira basigure gato kumbure n'abandi bumva bari interesse bashobora kuvuga ati reka twongereze ngaha. Rero YBSP mu ncamake nishamwe rimaze imyaka myinshi kuri 10 ans ikora ngaha mu Burundi, benshi bararizi mugabo bayigira hindagura cyane objectif ngo n'umunsi wa turi objectif yitwa turi dans la protection de l'enfant na autonomie de la femme. Kirundi ni hagati y'abana ni no gufasha autonomie de la femme et akwigenura kw'abakenyezi. Voilà. Ni ibyo mu ncamake rero dusanzwe dukorera ahagera mu Bujumbura ni Bubanza umugambi wo korora abantu benshi batwari iby'abana gusa ngatorora ibitunga mu ntara ya ruguru. Dusanzwe dukorera muri Stella Matutina, twatangiye dufasha abana mu Rwanda benshi bavuga ati YBSP baca mu menganya association igaburira abana mu Rwanda niko benshi kuko baravuga mugabo si byo kwera niko twatanguye tubagaburira mu nyuma tugati ibikwiye twakura mu Rwanda tubashira mu ishuri muri ndabona muri campagne sorora ikaye benshi ko bari mu mazi n'ubuye turimo aho tugera gusorora ikaye turi ngaha abose uburyo abagira umuntu n'Imana muraza gusorora icupa natwe muri YBSP dusorora ikaye kurinde umwana mwara ari mu ishuri. Umva rero nibyo turimo hama kuri Stella Matutina no tuma turishaka dimanche ujeshe kuri Stella Matutina do bite tumia 14 no turi muri akadoma des enfants twise Sunday Meal ni cyabane ko mukabura abana mu Rwanda oya barapegara kuko n'abana bataha muhiri wabo kaba nkako tsobari ama déplacement ale muturo uba ni foto ari kuri Stella no turishaka dimanche muri akadoma yabo. Rero mu migambi myinshi dufitiye abana mu iterambere ry'abana bavuye mu Rwanda mu iterambere ry'igihugu hariho apa ya education d'ishuri apa y'izindi education zitandukanye. Twarashimye yuko abana bomende ya karanga haretse igihe kiriho turabirondera ndibuka haretse na doza nagiye kuri tourisme ahantu bavuze ingoma batsinzwe batsinzwe no munsi ye gusabira abana n'abana dufise bakuze byanse yuko babandanya kwiga bivanye n'imyaka baba bafise bakwemera bakuze cyangwa se ko tubarondera ibintu by'imyuga cyangwa ibintu by'ubumenyi tukaraba amatama cyangwa donc bafise kubyo cyangwa kumufasha mu zindi nzira atari ishuri. Rero icyo gihe ndibuka nagiye kubaza muri tourisme kugira bashobore kuvuza ingoma nasanze bakubwira bamufasha ibintu bisaba amakondition menshi ibyakunze. Rero turatombora ndahura na president bwa turahuye cyasagura mu mukozo hawa satunganywa ni club indanganga yitwa Magabo byari ibintu byiza cyane rwose uyu munsi umukozo bana rose na award urumva ari ibintu byiza cyane rwose ndamwingana amashanyarazi bwati Pedro Sabana batambi Kirundi dimanche niko akanya kabaye gatoya mwari kubona ama video cyangwa amafoto abana batambi Kirundi abaje dimanche haraje mu AKAYAZWE baraje dimanche muri Sunday Meal tubasabana batambi Kirundi cyane rwose
gusa baracari bato umva naravyiga ngo narabakambe benshi mugana abana bazi gutamba neza ikirundi rero nakati mashanyara abana mu dufashanye nibyo turafasha mu by'ishuri tukagerageza mugabo rero burya banye byose twari muga twige turashaka kwiga muga iterambere ni mu nzira nyinshi rero ni no munsi natibate ibakwe bro IPSP tutebiteka n'ishamwe akayazwe riza gufasha gushimangiza mu terambere ry'umwana mu nzira ya education biciye mukaranga umva rero ibyo niho muturinga nibaza ko ndabishuye rero ejo mutubonye murose ikiraka mashana mugiye mwibagiye umwana yapfuye mwibarabara bamusa baratera imbere arandishute hari ikintu cyo kuvuga dukunda gufasha abana turakunda kibita impact cyangwa changement cyangwa transformation hari amashami menshi ngahe mu Burundi ari muri protection de l'enfant mugabo ugiye kuraba ama impact ebandi ni catastrophe mugabo twese ati n'uburyo bwe dufise uko biri kose twageza guhindura umwana akaba umuntu muzima hari ama resultat menshi uretse ngiye mu karanga naho nyene abana batambikira ubundi maze ibintu bizogaragare yuko n'akantu gashobora guhindura ubuzima bw'umwana avuye mu mibabara tugira amahoro. Arakoze cyane vos applaudissements volontaires. On va juste associer les différentes parties du coup on pourra signer après, n'est-ce pas? Parce que je vois Kuru Miruhande, il y a la partie Ishora qui va collaborer avec Focus on Culture Life, qui lance un site web qui va être alimenté et géré par Focus on Culture Life, en collaboration avec Ishora. Quelle serait cette probable d'ailleurs cette effective collaboration? Machanya Aloïs, plus de détails kuri iyo collaboration na ijanye na site web mugomba gushyiraho izofasha kumenya byinshi cyo twita documentation culturelle. Merci. Murakoze ariko imbere ko bandanya Frank yaravuze ko agira afatiriwe agira abandanye kubera yandi mabanga afise nibaza yuko twomukura. Murakoze cyane. Merci beaucoup d'avoir participé. On vous laisse continuer vos expressions. On est ensemble. Merci. Sigizira amavuta Monsieur Frank. Nibaza ko ibyo tugomba gukorana na UPSP navyumvise ibindi twavyanditse mu rurimi rw'igifaransa ariko nsubiyemo mu majambo make turakeneye ko abana bahoze mw'ibarabara bashobora kumva nabo yuko bari impande y'abandi bana nk'abandi kandi bagashobora kumva ko hari icyo batereye mu gihugu cyane cyane biciye mu ntambo tugashobora kubakuramwo abatamvyi bagashobora gutamba bakatambira abantu bakabaryohera bagashobora kwanima imanza bagashobora kuja mu migwi nabo nyene y'indi migwi ndangakaranga aho uba bahereye hariho hose bakumva yuko nabo baripana. Ico nico cyane cyane cyadutumye dufatanya ibikorwa na UPSP. Mwariko muravuga muti mbega abo mu Gishora bo baje gukora iki? Abo mu Gishora baje mu gikorwa naco dutangura no munsi ca lancement ya site web y'Akayazwe. Mugiye ku mbuga ngurukana bumenyi mukagira www.akayazwe.com muca kuri site web y'iwacu. Kuba ataba ariko barabigira ngo turaba amatelefone mwayerekeje n'umunsi oya nimufyonde murabe ko hari ikintu mugabo amamega asigaye azimvye mugabo nibaza yuko aha hariho connection murabe ko muraza kubona ibikorwa. Hanyuma iyo site web igituma twayishyizeko dufise intumbero yuko nk'uko nabivuze kare yuko igikorwa ibintu biriko bwa mbere ibikorwa dukora nk'Akayazwe bishobore kuja ku rubuga ahantu abantu bashobora kubibona. Sinzi ko nk'abarongoye imigwi myinshi barabizi iyo umuntu ariko arondera igikorwa aguha baratubaza amajambo menshi ngo mbe mutamba gute ngo mutamba neza ngo mwifoto ngo mandabe urumva rero
hari aho rero ucumara nk'isaha uriko uramusigurira ngira ngo rimwe na rimwe ugatangura kumutambira iyo wumvise agafaranga karimwo wo kuvuga uti sindagahombe. Ariko igihe biri kuri izi mbuga ngurukanabumenyi urashobora kumubwira uti genda hanaka ubisangayo. Bwa mbere rero turagomba yuko ibikorwa by'iwacu bija kuri iyo site. Hanyuma icya kabiri tugomba kugurura idirisha kandi twagomba ko riba rinini kugira ngo iyo site y'Akayazwe na burya Akayazwe izina ryako ari kuyaga ikintu caryoshe. Turagomba kugurura idirisha dukorane n'abandi basanzwe bari mu kumenyesha amakuru. Aho cane cane ndavuga turiko turaraba ingene twokorana n'ikigo ca Sebrak, akaba ari ikigo ca leta kijanywe gisanzwe kiri muri lecture kugira ngo urwaruka ruronke ahantu basoma ibintu. Mu bintu basoma rero turagomba yuko ivy'akaranga k'Uburundi nako nyene kojamwo. Barafise ivyo twobongerereza mugabo tubiteranije tukabishira kuri site web, turabona tuti vyotera imbere. Iyindi ni Association des journalistes culturels ari Nova iserukira, turamaze kuganira kabiri gatatu, ariko turiyumvira ko tuzobandanya. Nta kuntu boba bakurikirana ibikorwa vya culture batashobora nabo nyene guterera na burya nego barafise ubuhinga bwo kwandika. Twaravuganye ko tuzokwicarana tukarondera ivyo bafise, ivyo tudafise navyo tugakorana tukarondera ingene twobironka. Turashobora no kubicisha mu mahiganwa kugira ngo abantu bashoboye gukora igikorwa cyiza dushobora gushira kuri site web kikaboneka, mugabo tugabanure kwidoga yuko tudafise ibintu by'akaranga aho biri. Abandi turiko tugomba kuzorondera kandi tumaze kuvugana ni radio Indundi Culture. Kubatabizi ni radio yahora yitwa Culture yindi ngira yari Indundi Culture, mugabo byaracanganye mugabo ntibyacanganye nabi bagomvye gutera imbere. Radio igusigaye yitwa radio Indundi Culture, akaba aribo nabo nyene bafise Indundi TV. Nibaza yuko ntababeshe niba bari ngaha, ntabari ngaha Indundi gabasha uraraba ntitubabeshere mugabo ibintu by'iwanyu. Abandi tugomba rero gukorana, twavuze turuguruye imiryango ni zose structure intéressée. Dushobora gukorana n'imigwi isanzwe ikora ibikorwa by'akaranga, amashirahamwe ashobora kuba nayo nyene afise ibyifuzo by'uko bateza imbere akaranga, kubera amashirahamwe naho yoba ari privé arashobora gufasha muri domaine de la culture. Ivyo rero navyo tuvuga tuti twe imiryango iruguruye, turagomba kuzokorana. Ikindi igituma rero twahamagaye ababo mu gishora partenariat gishora n'Akayazwe, ico tuyifuzamwo bwa mbere uyu yitwa akazina kawe Julien. Nifashoke Imana Julien, aba narumviswe n'umugwi wa gishora kuko umusanzwe kwa ico kigo yafatiwe n'andi mabanga. Murakoze, reka ntaco tubibandanye. Nk'uko benshi bazi uwitwa Oscar, ariko kubera ibikorwa by'igihugu biteguwe ejo ku munsi wa gatandatu, abanyagishora murazi ko benshi bagenda n'abarundi kuja kugirira iminsi mikuru mu makomine yabo. Ikomine yabo murazi yuko ariyo umukuru w'igihugu avukamo. Mukomera amashyi bazi. Urumva rero urongoye gishora ntiyashoboye gushika ngaha, ariko yaturungikiye umuserukira ni ukugira ategure neza, umihari kugira ategure neza urwo rubanza rw'ejo mu gitondo. Bikuru rero tugomba tuzokorana gishora, twavyanditse ngaho ni renforcement de capacité. Twebwe nk'abamaze imyaka igira shika 10 turemera yuko hari abadutanze gukora ibikorwa by'akaranga cyane cyane muri showingoma. Kubikora rero tutabanje kwisunga abandi babitanguye ngo
aho twoba twiyenze badukosore cyangwa tuze turagira ku murongo umwe twabonye atari bitora vyiza, tukavuga tuti tuzogenderanira bishobotse tugenderanire kugira ngo n'ubundi twungurane ubumenyi, hanyuma turashobora kuzotegurana ibikorwa hamwe mu ntumbero n'ubundi yo kugira ngo ingoma dushobore kuronka ibicapo vyiza vyo gushira kuri ya site web yacu. Abo barabitwemereye ko tuzobikorana. Hanyuma cane la documentation sur la danse du tambour, turagenda kenshi bavuga ngo akari mu ngoma kamenya uwayikanye, twebwe dusigaye tuzikana, abo bahungu b'ibisore basigaye bazikana, ariko kenshi turabanza kugenda kuraba ingene bayikanye tuti mbega ibi mwabigize gute. Ivyo rero dukeneye cyane kuzokorana na Gishora kugira ngo ibikorwa turiko turakora, kandi n'ubushikiranganje ko busanzwe yemeye kudushigikira ukaburi ngaha, nabo nyine babigire kwijisho barabe yuko ivyo twoba turiko turashira ku mbuga bitoza bitandukanye n'ivyo leta yemera. Ivyo nivyo cane turiko turakora. Twagomba duce dusimbiza kubera turaza kugira umwanya uko bazi ibibazo. Dusimbije rero mu bikorwa twabatumiriye ko n'uno munsi Nova ugeze ndi hano ngaho uriko ubirungika kuntuze kwako ni nyene kwaje kwako. Reka dusimbize dushike ku gikorwa c'indirimbo shasha Burundi mvyeyi tumaze nk'amezi 6 canke turiko turategura. Hanyuma iyo ndirimbo Burundi mvyeyi ubu twavuze ngo out now, mugiye kuri ya site web murayironkako, mugiye kuri YouTube iriko. Nagomba sabe umwe mu bayiririmbye akaba ari mu gikorwa mu gice c'imvano n'intambo, nawe agire ico ayibabwiyeko. Welcome Desire. Murakoze cyane, bampamagara Niyongabo Desire, nkaba ndi umwe ari muri korale isanzwe ibyina muri troupe Akayazwe, nkaba nsanzwe ndimo mu bateguye runo ruririmbo Burundi mvyeyi. Ururirimbo Burundi mvyeyi ni ururirimbo cyane ruza kuvuga ivyiza biranga iki gihugu cyacu cy'u Burundi. Muraza kubyumva mu kanya aho baza ko dushiriramwo tubumvirize. Uburundi bw'iwacu twaba twavutse buhari, ariko ivyiza birimwo tugenda tubibona, bimwe twaravyumvise ivyo tutarabonye, ibindi navyo tugenda tubibona uko tugenda dukura. Uru rubyino Burundi mvyeyi ruza guhayagiza igihugu, gwerekana ivyiza bisanzwe muri iki gihugu cyacu. Muraza kumvamo aho bavuga intambo zisanzwe zitambwa ngaha muri iki gihugu cyacu, ni nyinshi, ariko haza kuba harimo zimwe muza kumva amazina yazo. Twagiye tuvuga inzuzi canke ibiyaga bisanzwe muri iki gihugu cyacu, navyo bikaba bisanzwe biri mu bisanzwe bituma igihugu cyacu cy'u Burundi gisayangana. Inyuma yaho muraza kumvamo uko kera bateramye, ico wasanga bariko barakora, wasanga bariko baracira igani bafuruguta kugira ngo ubandanye bwira ibintu bibandanye bigenda neza. Mu ncamake ururirimbo Burundi mvyeyi ruza guhayagiza neza rwongera rwerekana ukuntu Uburundi busanzwe busharijwe, haba mu ntambo, hakaba mu mvyino, eka n'ibindi bintu byose bisanzwe bikikije iki gihugu cyacu. Murakoze.
hariya mu gihe wumvirije n'intambo wabonye muri ndirimbo Burundi mvyeyi. Urakoze. Murakoze ku ijambo. Indirimbo abantu bayiteguye baragerageje kwambara neza ubwa mbere berekana umukobwa kwaba yambaye nk'umurundikazi araberewe barikwije. Ico nibaza ko kiranga umukobwa w'akaranga mu Burundi. Et puis abahungu bose barerekanye bari bambaye nk'abanyakaranga nyene. Ikindi nuko bagerageje kwerekana ibintu biranga Burundi vyiza. Baragerageje by'ukuri gusa ntibahejeje, hari ibyo batashizemo kandi vyiza. Et surtout il faut ko amasoko, amazi meza, dufise amazi meza mu Burundi par rapport y'ibindi bihugu n'ibihugu bibanye nibaza ko tubarusha amazi meza. Il faut kugerageza kuza barashiramwo ikintu turusha abandi igihe baba bariko barategura indirimbo, akabirya ku Burundi cyane. Ko hari igihe usanga ibyo bashizemwo ushobora kubona hariho n'izindi ndirimbo maze kubibonamwo ugaca umengo ni kopie kore cyangwa Burundi bufise ivyo byonyene. Ego murakoze. Ntiwihenze nabiravye nabi hamwe n'abandi. Jewe nubwo Bashanya atabivuze naserukiye umugwi wa Rukinzo Legacy. Bashanya twarabubayemwo n'abandi benshi bo mu Kayazwe, ariko tugiye kuri iyi ndirimbo nivyo ahanini bariko bahayagiza ubwiza bw'Uburundi, barata ibiranga Uburundi na cane cane bijanye n'intambo n'akaranga muri rusange. Ico novuga rero badondaguye umutsibo, isuru, ihunja, agasimbo, ingoma, nivyo bazidondaguye. Ariko ico novuga nkuko umukuru w'umugwi yari yanabivuze kare, hariho ukuntu urwaruka rudahurumbira cane izo ndirimbo canke imvyino z'akaranga k'ikirundi, mugabo ukaja muri vya bindi bitagira n'izina vyo mu bihugu vya kure cane. Rero indirimbo nk'iyi iraca ku mateleviziyo kenshi, ku maradiyo kenshi, ni nk'akamo ko guhimiriza rwagwaruka mbe nka wa wundi asanzwe akorana n'urwaruka uriya hariya hirya. Nakaryo keza ko guhamagarira rwaruka rw'Abarundi, rwaruka Burundi bw'ejo, ariko si ubw'ejo nubwo guhera uyu munsi nyene. Uburundi bw'uno munsi bukaba n'Uburundi bw'ejo. Vyoba vyiza turetse n'amasanamu hakaba inyigisho uyu wo mu bushikiranganji ngira ngo yobikorerako, inyigisho zihabwa urwaruka mu mihingo itandukanye, kuko si bose bazoja bararaba televiziyo. Hariho abantu baba ahantu batazigera batavuye ngo biyunguruze, batazigera babona televiziyo. Bokongera ko rero uyu mugwi ko wavyishinze, turetse kubabona ku masanamu, bazoshike no mu mihingo itandukanye y'igihugu bigisha ku karanga, bagasigura bongera bahimiriza urwaruka. Murakoze tugiramo. Arakoze uyu mugwi wavuze ngo Rukinzo Legacy, uheruka namenye ko watangiwe mu 1929. Je nitwa Innocent, ngaha muserukira mu ndangakaranga Magaho. Nagira mvuge muri make urubyino ngeze rubeze ko je nabakiriye narubonye. Nuvuga ko n'urubyino bwa mbere bwo kubijanye n'inyandiko wanditse neza. Nuvuga yuko rurikwije mu nyandiko. Mu kijanye n'amasanamu naho nyene mwabibonye ko byagaragaye, amasanamu ni meza turetse guca gauche ya droite mu bafu no mu buryo. Nibaza yuko muri make twakomera amashi. N'iyindi migwi
nyinshi mu gihugu cy'u Burundi, tubarabire ko bariko barakora ibi byiza, tubivuge nimba arakanenge to twakabonye nitumere nk'abarundi nako nyine tukavuge, ariko je ku bwanje novuga yuko kwikomera amashikandi kuko indirimbo yanditse neza, amasana mu meza waruka n'imico kama mweho gute. Murakoze kuba ijambo. Ubwa mbere nagomba enguruke ubutumire wahawe n'abubahwa barongoye Akayazwe, hanyuma tukenguruke kandi igiteramo ciza turiko turabona hano. Igira kandi nuko naje nogira ico mvuze kuri ibi nabonye hano. Aguma mbere naje kuri uru ruririmbo nahejeje kwerekanwa hano, nk'uko n'abandi babivuze twese twarushimye. Ni ukuri mumfashe twakomera amashyi. Twarushimye, twabonye nk'ana batweretse igihugu, batweretse hirya no hino, batweretse ikibira, batweretse inka ziriko bashoye inka ngira ngo benshi ntibabizi, ziriko ziranywa amazi. Hirya ngira ngo ni ikintu benshi nk'uko bagiye kubivuga mugenzi wanjye hano komisere hano, nidukundisha igihugu cyacu urwanda rwacu, dukundisha ibyiza byagitatse kuva kera. Yavuze ati abana bacu bakwiye kwigishwa guhera hasi gushika, twagomba tubabwire ko mu bushikiranganje biciye kuri nyir'icyubahiro mukuru w'igihugu hari igikorwa kigomba gukorwa kandi muzogishigikira abaririmbi, kugira ngo twerekane ko namwe tubashigikiye muri urwo rurimi muvuga ku Burundi mbyeyi, ko twifuza yuko hoba bivuga mu Kirundi byaba Ifaransa, byaba mu Kirundi byaba bingora detection d'etat, no kuvuga ngo kurondera impano uduhereye hariya hasi, kuko turiko turabona yuko nk'uko mwagiye murabivuga mwese, bana nkuriya serukiye shira hamwe yavuze yuko bariko barafasha urwaruka cyane cyane urwaruka rwo mwibarabara kugira barabe nabo ko ari ikintu bovamwo bakagira ikimazi bamarira igihugu cyabo. Rero nizo rero kibiriho rero ko birategurwa, mukazobona rero dushwaye imisozi, dushwaye imitumba, twizere yuko twese zoba turi inyuma y'umugambi w'igihugu, umugambi wo kugira ngo turondereze iya mpano zerekeza akaranga kariko karagenda, akaranga kariko karasubira inyuma. Bivuze mu kanya turavye rwaruka rw'uruhurumbira mu bikoresho ishashi, piano, uwo mubaza ati mvugiriza ikembe, mvugiriza umuduri, mvugiriza inanga n'ingoma si cane, ubu biko biragenda. Mwewe murazi ngera wariganye gatoya mugora n'imbere yiwe ahantu hariho amakrebe culturel mu mashuri, hariho amakrebe culturel, none sinzi ubu kakiriho. Umva rero nico gituma twavuze tugomba yuko dusubira turabe yuko n'ukuri urwaruka rusubira kandi ugasubira kuvyiga bakiri hariya kandi kanatsinda igiti ngo igororwa gikiri gito. Rero tubujije ko ibiva amahanga biza iterambere nko kuba baje kubivuga, ubwo buhinga ngurukana bumenyi buratuma abantu bacu ubwenge, mugabo natwe ntitwibagire n'ukuri byacu. None rero ruririmbo rwari rumeze neza, rwatweretse igihugu, sinzi ko mugisubira kururyohora muze Burundi mbyeyi. Nabona umenga hariho akandi kantu mwoshiramwo mukatwereka, yego mwatweretse ikibira, nabonye inka ku ruzi, nabonye no ngaha umenga ntihenze, nabonye no ngaha inyuma gatoya turashobora iyo amazi ateze hano mugongo mwayi umushiramo ya misozi nawe hariya ubu. Nagombye kubibaza ni mbega gishobora ko mwagize partenaire, muriko muragira partenariat iri ko mutaherekanye, naje gishora nari kuhashiramwo ahantu hafise akaranga mu gihugu ni henshi cyane, mugabo
ko mwagenze mwita ibyeyi nko ku ntara nibaza ko mwari gushyiramo akantu kerekana cya gihugu cyose ari ikibyeyi kuri twese. none rero turabatendeke turabashimiye bandanye muje imbere bandanye jewe nta numva kayazwe mugabo kumva gutyo kuri uyu munsi ndakamenye turabateye intege bandanye mwigisha akarango ngo gwaruka mukorana nayo amashyirahamwe duhamagarana n'indi migwi ikore nk'uko nyine kandi ndibaza ko nabone bariko barakora kuko nibaza yuko ari ryo terambere. Ikindi nosaba ngira ngo tuzovugana ko mutanga amaraporo kenshi ngo bigaragare ko muriko murakorana ubushikiranganji yodufasha cyane kandi namwe mbere bibafasha cyane rwose kuko iyo y'ivyo mwakoze utabimenyekanije ku bajejwe ico gisata ntibigaragara ko umenga nta na kimwe muriko murakora kandi hari ibyo muriko murakora. Jewe murankunda kubwira amashirahamwe menshi ukuri bamuzana raporo zanyu babone ko muriko murashigikira kuko igihugu ubushikiranganji bwonyene ntibushobora kubikora none ubushikiranganji hajya kugira ngo bufashe mugabo mwebwe namwe muri mwebwe nyene bene ibikorwa kuko igihugu gitegerezwa imbere na bene ico. Ubushikiranganji novuga mu gifaransa kari nka coordination mugabo ibikorwa byo gushigikira akaranga byo gushigikira ibindi bisata bikorwa n'iyindi migwi itandukanye kandi washage ikorana na leta nyene mugabo atazana batanga amaraporo menga zo bikora. Rero nafuka gohe nawe itereje ko murabara ngo twabimenya munene kandi basigaye twananye turyohe neza cyane boro waryo rahimbaye abuze ko no gusoma dusoma cyerekana uko murakoze cyane. Hanyuma ico gukoresha ubuhinga ngurukana bumenyi mwakoze cyane kudukebura ariko kuri iyi ndirimbo novuga yuko nabi wacu twabahishije yuko twayishizeko kubera nitwagombye yuko bayiha abantu bakiri kare twavuze tuti uyu mwanya n'ubuno munsi niho twerekana yuko isohotse nukuvuga ko nabakeyi bayibonye ni babandi nyene bavuga ati reka ndabe ico bacagiye mbwa nta wagiye ariko arondera indirimbo kubera twabihotse. Hama tukifuza rero yuko ari mwebwe arabandi baza kutubwirira amasubscribe nuko bavyi sanga muri subscribe murakoze bihora bingora gusubira. Hanyuma ubushikiranganji naho nyine twabashimiye kandi dushimire na mwese abashoboye kwapresiya runo ruririmbo twashize ngaha tukababwira yuko tugiye no kubandanya dusohora izindi kubera uretse nkeyi ziriko turafise urutonde rutarurike rw'indirimbo tugomba kuzoshirako mugabo kubera uburyo nyene uburyo bugorana nico gituma araho usanga tutagiye turazishirako ku mwanya ukwiye. Ariko raporo nagomba ndabahumurize monsieur le directeur twebwe raporo twarayitanze ya 2022 twarayitanze iriho iwanyu kubera ku batabizi impera y'ukwezi kwa gatatu niho haba hageze gutanga raporo annuelle twe twarayitanze kandi turibaza yuko umugenzo tuzobandanya. Nagomba rero ndabashimire cyane ndabashimire kungende mwashoboye kuduha umwanya mukaza ngaha kubera turazi yuko hariho ibikorwa byinshi muba musanzwe muri ko murakora. Hama nagomba imbere yuko duheza naho ibi vyuma twumva byacanganye gatoya ariko ndiko ndavuga cyane birumvikana mu byo twariko turakora n'ubundi nugo celebra ubushimwe twaronse mw'isabukuru umukozo award wabaye itariki 30 z'uku kwezi kwa gatandatu twababereye ngaha muri jardin public ndazi ko benshi mwariyo twebwe rero twariyo nk'umugwi wiyandikishije kuja muri ico igikorwa ciza igikorwa c'akaranga igikorwa cyo kwerekana ivyo ushoboye ivyo udashoboye ukavyigiraho
kubera uri kuhura n'iyindi migwi kandi akomeye cyane umwe wese rero akagerageza gutanga igikorwa cyiza ashobora. Twe rero twararonse amahirwe yo kuronka ubushimwe bubiri, si benshi baronse bubiri. Twararonse agashimwe ubwa mbere ko mu ngoma nk'abantu kubera ntibariko bemvariwa ingoma umugwi wose, mugabo bemvariwa ibice bigizwe n'ingoma. Ivyo navyo bikaba biri no mu gikorwa tugomba kuzoshira kuri izi mbuga turiko turagira kugira abantu bamenye. Abantu benshi umubwiye avuza ingoma arabona ubutamba, arabona usimba, arabona uriko aravuza ingoma, mugabo wo mubazi ibice birimwo canke umuntu wese icyo ariko arakora ugasanga ntacazi. Nkaba nashimiye cyane rero aba mu Karanga Entertainment bari bagiteguye, sinzi ko bakiri ngaha. Umushinga yitwa Farasha mengo harakwitiye, mugabo ndabona Inosa bari kumwe, barakunda kuba bari kumwe. Twagomba namwe kubashimira ubwa mbere yuko ingene mwateguye kijya giteramo ntivyari vyoroshe, cyari giteramo gisaba uburyo bwinshi cyane kandi bisaba n'umwanya munini cyane, hama mukaba mwaratwizeye tukajamwo, hama tukaronka ubwo buganuke. Iyindi trofe twaronse mu bindi bariko bararaba byari imigwi umaze guserukira kenshi igihugu hanze y'igihugu. Twe rero twararonse bakwe turavye dutanze CV iwacu dusanga ni twebwe turi imbere y'abandi, kandi warahari ariko aratanga amatora avuga ati mwaraserukiye kenshi igihugu kandi neza. Tukavuga rero tuti turabishimye, nukunabishimira n'abakinyi rero bo mu Kayazwe bajya mwabonye bariko baravyina, bajya bariko baratamba ngaha. Nakaryo kandi kukubashimira nukubatera intege kugira ngo ibikorwa turiko turakora barabona yuko bitarifa gusa, barabona yuko bitera imbere bigashimwa n'abantu bakaza kudushigikira. Ntitugiye guhagarika rero, tugiye kubandanya ivyo bikorwa nkuko twabibabwiye. Ubu turiko turigisha abana ngaha muri vacances, turafisha abana bashika 40 turiko turigisha. Dusanzwe twigisha ivyo gutamba mu mashure, twabibabwiye, kandi tugiye guhagarika. Twagomba rero imbere yo kurangiza tubasubire tubashimire, hama duce tubasaba iyunguruze gatoyi. Hajya hariho abazindutse gatoyi bafise bumva mu muhogo bitameze neza, dukore ku munwa tumvirize ko umuhogo wosubirana, kubera natwebwe twagumye tuvuga kugira ngo amazi yazindutse ageze kure. Duce tubandanya, hanyuma tubifurize umugoroba mwiza, tubifurize kuroranirwa, mushike mu miryango yanyu neza. Hanyuma ejo nejo bundi nitwabatera kamo muzosubire mutwitabe. Reka ngaruke gatoyi kuri ibi bintu byo gutegura ibiteramo. Nukuri nsubiyemwo ngashimira umukozi wacu. Twagomba dusabe n'ubushikiranganje ubishiremwo, ubushikiranganje n'ukuri baze barigora batunganye ibikorwa byinshi bihuza abanyakaranga, kubera niwo mwanya wo kwiga, niwo mwanya uko dushobora kumubiriza ugwaruka tuti reka tuje tubereke ivyo dushoboye. Kubera iyo umuntu ariko arategura ikintu adafise ahaja kucerekana aradebukirwa. Mugabo uvuze uti jewe iki kintu bagiteguye nzoja kucereka abantu, aho ugwaruka rurashobora kuza kubikurikira. Kubera iyo uriko uravugira ibintu ukabigumiza muhiri wawe nta n'umumenya kubizi. Ayo ma opportunity rero ko organiza ibikorwa bihuza ugwaruka, bya bikorwa biza birabera hanze y'igihugu, muze mutwibagire n'ubundi, kandi muze mubigwize n'abandi baze babirongemwo ibikorwa. Murakoze. Nuko rero mumpera amashavuze neza.